Ijambo yubire risanzwe risigura impundu. Iyo mpundu duhejeje kumva, iyo nzamba y'akanyamuneza n'akaririmbo abaribiramana basamirije. Yubire no kuva akanyamuneza no kuvuga impundu. Mu gisomwa ca mbere twasomeye mu gitabo ca bene Levi, twumvise amajambo Imana yatumye Musa ngo arire Abanyisirayeli. Harimo cyane cyane ingingo yuko bokwama bibuka igihe cy'uko barokotse agacinyizo ko mu Misiri, bagafata urugendo bagana igihugu Imana yari yabemereye. Guhera kuri uyu mwaka kuroka kwabo niho baza baraharura imyaka 50, maze iryo sango rigeze bakavuza inzamba zibura umwaka udasanzwe, umwaka w'igongwe c'Imana, umwaka mweranda. Ubu tubigira uko imyaka 25 haciye. Muri uyu mwaka wa yubire byari bitegerejwe yuko n'uwahora aboshwe aboborwa, uwahora umuja akaronka umwidegemvyo, uwari yarangajwe agasubira iwabo mu ntara no mu muryango w'ahavuka, uwari yaranyazwa agatogo kiwe akagasubizwa. Mu mwaka rero wibutse ukwisubirako, ukunagura imibano myiza mu bantu, mbere n'abari bagiwe bakibukwa, abahora batunzwe no kurya utw'abandi bakihanura, mbere bakanasubiza ibyo banyanganije. Wari kandi umwaka wo kwibutsa yuko ijambo, wari umwaka wo kwibutsa yuko Imana ari igaba vyose kandi kagenza vyose, ari ikwiye kuninahazwa kw'isi nko mw'ijuru, bakibuka ko cane cane ariyo muvyeyi w'abarushwa. Hano muri paruwase Buraniro ivyo twokengurukira Imana ni vyinshi, ibiboneka n'ibitaboneka n'amaso yacu. Mu biboneka dukengurukire umukama yaciye ku mwepiskopi Nyanicyubahiro Musenyeri Joseph Germain Martin akaturonsa iyi paruwase. Turaronka n'abasaseredoti baduhaye intango nziza y'inyigisho ndoramana. Abakristo batangura kugwira, bagahurumbira amasakramento, bakaronkera n'ibindi vyiza biterambere haba ku mutima eka mbere no ku mubiri. Tubonere okengurukira abasaseredoti bafashije hano muri paruwase. Abambere na mbere batanguje paruwase bakayintumbero, ndavye mu madiyeri bita madiyeri baravugamwo witwa Firmeneis na Marcel Peters, akaba baje mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 951. Akaba Paul Dubuc yaje mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 952. Akaba Frère Florimond igihumbi kimwe n'amajana 954 niho yashika ngaho. Mu gihumbi kimwe n'amajana 956 haraje Patiri Lorini Luigi, haraza kandi Van de Valle na Garcia de la Fajos Antonio mu gihumbi kimwe n'amajana 958. Mu nyuma haza Jose Castro Salido mu gihumbi kimwe n'amajana 959. Hanyuma Jean Joseph Jasper na Jacques Classens mu gihumbi kimwe n'amajana 960. Mu nyuma haraje George Luckner igihumbi kimwe n'amajana 962. Haraza mu nyuma Roy Huber na Pete Sachs igihumbi kimwe n'amajana 963. Haraje n'abandi. Tugakengurukira n'abapatiri b'imvukira batumwe kuyobora iparuwasi. Abo bose mvuze n'abo ndiriwe ndavuga baritanze mu nyigisho ndoramana, baritanga mu gushikiriza abana amasakramento, mu kubigisha gusenga, baratuzanira amashure, amavuriro n'ayandi mashingiro y'iterambere ku mutima no ku mubiri.
umukama n'abaronse ishimwe bakwiranye. Twebwe aho tugeza tubakomera amashi y'ubukenge. Ariko kandi muri myaka 50 muri paruwasi ya Buraniro haraciye n'inkuruma zasinzikaje ingo nyinshi, zuzuza ibikomere, imitima myinshi. Ibyabaye mu myaka 1992 hamwe no mu bindi bihe by'intambara cyane cyane yagutse mu 1993 ikabandanya no myaka yakurikiye. Ibyo nonekaye ni byinshi, ari nacyo gituma dukwiye guca bugufi tugasaba imbabazi. Iyubire nituzanira inema n'ingufu nshasha, n'abari barahunye bava ibuzima baje ibuntu, abirirwa kubangwa n'uguterekera bamenye yuko uguriye shetani atadatahira atari mu nyenga muri rudahera. Duhiriwe duhishije kuri uyu munsi mukuru guhimbaza Yubile, tuza no kwatira abasaseredoti bashasha. Abasaseredoti ni ingabire idasanzwe, kuko ubutumwa bw'umusaseredoti busuko nubwo gucagagura imigozi n'amapfundo ya sekibi, gutyo n'ibicumuro by'urusobangane bituma abantu bama baboshwe bikaronka ababisambura ku izina rya Kristo Umwami. Basaseredoti muramutse mwatirwa, muramaze imyaka itari mike mwitegurira iryo banga. Ni iteka ryaterwa bose, ntimuzokwigere mwibagirana rimwe uyu munsi w'imboneka rimwe. Guhera uyu munsi ibiganza byanyu bizohora bihereza inkuka y'Ukaristiya. Inkuka y'Ukaristiya igihe Yesu yashingiye sakramento yararanguye umugirwa kumanyura umukate. Umugirwa kumanyura umukate yaranguye urasigura icyo umusaseredoti ahamagariwe. Nk'ishikanwa ahamagariwe kwihereza akitanga, kuko Yesu uwo mugirwa yawugize ko kandi mweranda bucafatwa agatangwa kwishikana, akitanga wenyene kishikanwa, bakamukubita bakamumanyagura. N'umusaseredoti rero ahamagariwe kwitanga kwishikanwa, akemera kumanyagurika, ntatinye gucika utuvunji. Kukumanyura umukate vya Yesu, bakamufata bakamumanyagura, bakamukubita gushika nacika inkwera, gacika ubunyweye, gasigara asa n'utuvunji. Niko n'umusaseredoti mu guhereza inkuka amanyura igishoro c'umukate, ibuka ko yatiwe kugira ngo yemere nawe nyene umanyagurika, gutyo ubutagondwa bw'abantu, ubwishime no kudadarira mu kaga bironka inyishu, kandi n'umuryango wose w'abantu baharonkera akarusho kajanye n'ubukiriro hamwe n'ubukiza inkurikizi zatewe n'ubwo bugaba bwose. Kuva ubu Yesu Kristo azokwihereza abamwiteguriye aciye mu minwe yanyu basaseredoti. Iyo minwe niyo kandi izohora ihezagira, igakora n'ibihezagira. Kristo azokora n'ibindi bitangaza aciye kuri iyo minwe yanyu. Si ibintu byo gufata nk'ibisanzwe, si ibintu byo gufata minenegwe. Iyo minwe izohora ihezagira, ikora n'ibihezagira. Muzokwari mubizirikana ku munsi mwongera mukenguruka. Mu bwifate ruto mutumiriwe kuzokwama mutangara ubwene Kristo yabigize ku rugero nk'uko, gutyo muri mwebwe azokwame ahabwa icubahiro kimubereye. Iteka ry'ubusaseredoti busuku naho bushingiye, sivyo abantu bihamahamira
canke ngo bavyitunganirize uko bashaka. Kubw'abantu abatorerwa ubwo busaseredoti busuku nta na kimwe basanzwe bacija abandi. Mbere iyo haba amatora asanzwe agirwa n'abantu, yoba ngakumbure ryotorewe abandi. Ariko ijisho ry'Imana n'iry'abantu sico kimwe. Ijisho ry'Imana rishika kure aho abantu batagera. Ari naco gituma Pawulo mweranda muri rya baruwa rya mbere yandikiye Abakorenti abivuga neza kumwe mwavyumva kare. Ati bijuje mu maso y'abantu nivyo Imana ikunda kwitorera, bitetereza incabwenge. Abatagira ububasha nibo Imana yitoreye ngo itetereze abagendera ku bubasha bwabo. Abatagira akaryango mu bantu n'abakengera nibo Imana yitoreye. N'ibitariho mbere Imana yaravyitoreye bigira ubusi biriho, kugira ngo ntihagire umuntu n'umwe yihayagiza imbere y'Imana. S'abantu batora rero, ni Imana nyene ubwayo igakoresha uburyo bwayo nyene bwa kamere mana, mbere rimwe rimwe ikanabicisha ku bantu, mugabo ikagiramo ikiganza cayo. Abatorerwa iryo banga bahamagarirwa kwitanga batiziganya kugira ngo bakorere Ekleziya, babe ibikoresho bizima vya Kristu, we mwungere mwiza yuzuye urukundo rw'ikigongwe, akaba yuzuye n'ubweranda, akaba kandi ari we nzira, ukuri n'ubuzima. Ariko naho watoreye ubusaseredoti bw'ibanga aca igikoresho kizima ca Kristo, si ukuvuga yuko aca yuzura ingabirano yo kudapfa canke kudakomereka. Ububasha bukomoka kuri mutima mweranda yikwiza bumutegereza kubera abandi umusuko, akaba indongozi n'userukira Imana mu bantu, ariko ubwo butumwa akaburangura ka musuko. Kubera yuko ibikomere bisinzikaza abandi ba Kristo, nawe nyene ubwiwe bishobora kumusinzikaza, ahamagarirwa kwifashisha ibisanzwe bifasha abandi ba Kristo kugira ngo banaguke bongere batambuke. Imbere yo kwifashisha abandi, umusaseredoti yobanza kuvyirukira nawe nyene kugira ngo aremye ashobore kuremesha abandi. Ukwihereza mu gisabisho ca misi yose, ukwirukira amasakramentu na cane cane nk'ikigongwe n'Eucharistia, ukwinagura amasabamana hamwe no kugurukira urukundo gukora, ivyo biremesha umusaseredoti maze agashobora no kuremesha abandi. Bavukanye basaseredoti mwese muri hano, nimwe mwibuka ko mwatoranya katabonetse. Muzokwame muca mu makanda y'uwabatoreye iryo banga akabagira ico muri. Ekleziya ibazeye ko vyinshi, nico gituma n'abagomba kuyisenyura ico baherako ari ukurondera gusenyura ubusaseredoti. Muri bino bihe tugezemo murihweze neza, umwanzi ntabace mu ryahumye ngo abate mu mitego yaba akunda gukoresha. Nimwame mwibuka ko mwatorewe kuvyagiza mu bantu umwami w'abantu, ariko yashimye kuza ari umusuku, umwami adahamiye amateka n'amaronko. Mwamwe mwibuka ko mwatorewe kuba abungere b'imitima, muri mu bumwe Ekleziya irongowe na Papa akikijwe n'abepiskopi. Uwo ni wo murongo Yesu yashimye gushiramwo umuryango w'abiwe. Mu gihe muzoba muri mu bigeragezo naho muribuka kwitura uwatsinze, agatsinda isi, agatsinda umwansi, agatsinda urupfu. Murame muremeshwa na kakajambo Mukama yabwira muhanuzi Yeremiya ati, ntutinye turi kumwe ndaguhagarikiye. Nihagira ikibatera amadidani, murahanuza abavukanyi bakuru banyu, mwongere mugambukire kagatima mpanuzi karangwa muri ka gasengero kubatse muri mwebwe nyene. Uzoheza muharonkera inyishu z'ibibazo bitandukanye. Umutima w'ubugambutsi niwo kandi uzobaha kugira ico mumariye abo muzaba muragijwe.
iteka ry'ubusaseredoti murigabanye, muzakurigabana ataco mutanze. None rero muzobwiza kurifashisha abandi abo mubwirijwe kurifashisha ataco musavye. Nimwigishe ijambo ry'Imana nk'uko Ekleziya iduha intumbero yo kuritegera no kurigendera. Nimufashisha abakristu mujejwe amasakramentu abakomeza kongera akabatagatifuza, ariko naho nyene ntimwigere muja kubiri n'umurongo Ekleziya yashinze. Hanyuma mufashe n'igihugu c'Imana kuba umuryango w'ukuri, umuryango w'ab'Imana. Ntimurondere kuragira ubusho nk'abirondera inyungu, mwamugiye kubira ico mwatorewe. Nimukorere mu muco, mu butungane, mu kuri no mu bugamburutsi. Muribuke cane cane ko mwatorewe kuba abasuku atari ukuba abategetsi. Ukuba umusuku mwiza bijana n'urukundo, mwitwariko no kwicisha bugufi. Aho niho muzoshobora kugira ico mumariye Ekleziya, bene igihugu cacu kikaronkera koyoko. Mu gusozera nsomera ntakeje abo bose bari mu mwaka wa yubile. Hari abakristu bari ngaha bavutse mu mwaka w'1951 bakaba ari abambere banditswe mu gitabo cy'ibatisimu y'abana. Ubu bakaba bariko barahimbaza yubile y'imyaka 75 y'amavuko. Ndakeje nyir'icubahiro umwungere mukuru wa diyoseze nkuru ya Bujumbura, yaje kudusangiza akanyamuneza k'imyaka 45 amaze yanga ry'ubusaseredoti. Hariho n'abasaseredoti rero bariko barahimbaza imyaka 25 batuwe muri iryo banga ry'ubusaseredoti busuku. Hariho Padiri Lambert Ikiteretse asanga avuka muri paruwasi ya Buraniro, Padiri Sinuyumvaya Martino avuka i Muhanga, Padiri Salvatore Ntamagendera avuka mu Rukago, Padiri Jean Bosco Habarugira avuka ku Ruganza, na Padiri Jean Baptiste Hakizimana avuka i Gatara. Ndibuka yuko Uwimana akiriko ngo batigwe muri iryo banga ari unyene n'icubahiro Musenyeri bashimuye Busa Gervase, umwepiskopi mukuru wa diyoseze nkuru ya Bujumbura. Ico gihe hari mu mwaka w'2001 yari umwepiskopi wa Samuragwa wa diyoseze ya Ngozi. Ndakeje nabo bose bariko barahimbaza yubile 50 canke 25 bubatse Rukristo. Ndakengurukira n'abasaseredoti bose bagiye barayobora iparuwasi yacu ya Buraniro, n'abo bantu bose abo tuzi n'abo tutazi batugiriye neza. Umukama n'abaduhezagirire nitugire Kristo.